ndabaramukije ndabaye ikaze mu kiyago ndabaye ikaze mu kiganiro canke mu kiyago Imboneza Podcast mushikirizwa nanje Nahimana Dieudonné. Ndabaye ikaze mu kiganiro canke mu kiyago Imboneza Podcast, ni kiyago mushikirizwa nanje Nahimana Dieudonné. Ikaba ari kiyago cyane gishimikiye gufata umwanya wo kubaganiriza kubatera inkuru ibintu nagenda abona mu buzima canke genda hura navyo muri iyi minsi kumuri bikamfasha nkagira icyo ndavyigiye ko hanyuma kivuza kubisangiza abandi. Iganiro rero Imboneza Podcast intumbero yacu nyamukuru cyane no kuraba amakuru ariko aravugwa muri kino gihe hirya no hino ku isi, duhereye iwacu haba mu Burundi, muri Afrika, haba mu bindi bihugu byo ku isi, kugira ngo tugire icyo tukivuze ku mwese ashobora kugira icyiyumvira gitanze ko kizane gifasha abantu kugira icyo baciyumviriye ko cyangwa kugira ukumbure rimwe n'ingingo dushobora gufata. Ni kiyago kandi cyo gushobora kubaganira ku byo nagiye ndiga mu buzima, aho nagenda kuko ikintu kimwe cyambere ishure mu buzima bwanje ni ikintu cyo kugenda hirya no hino, gushobora guhura n'abantu batandukanye, gushobora kuja mu bibanza bishasha, kuraba ivyo abandi bantu bashitseko. Kera hari ibintu baravuga turi mu ishure hageze ku abarangije mwaka wanyuma mu mashuri yisumbuye, bavuga ngo bagire urugendo shure yari voyage d'études, n'andi majambo uvuga ngo bagenda ahandi hantu bakiga ibintu bishasha, bakabona amakuru mashasha. Rero nibaza yuko urugendo shure ndarubamo kenshi kubera ko ngenda hirya no hino kugira ngo ndabe ivyo abandi bantu bakoze, ndavyigire ko bifashe mu buzima bwanje. Uyu munsi rero nahisemwo kubaganiriza ku rugendo nagize muri uyu mwaka wa 2024 rwantwaye ahantu hashasha kandi hateye igomwe cyane. Sinari ndahazi ko ibintu byinshi keretse ko navyumva mu makuru abantu babiyaga ivuga, ariko sinashobora kuvyibaza uko nabimaze kuvyumva. Ico naco ni igihugu citwa Singapour. Singapour ni igihugu kiri gitoyi cyane, kiri mu gace ko muri Aziya y'amajepfo, hafi ya Malaysia. Nico gihugu nuvuga ko byari bisa n'ibifatanye. Ni zinga vy'ukuri, ni zinga riri mu bahari, donc ubona yuko vy'ukuri badafise ahantu hanini ya cane. Twebwe murabona turavuga ngo Burundi buri mu birometero kwadrato bishika 27,000, ariko bo nibaza ko atani igihumbi kilometero kwadrato bafise umengo ni 770. No kuvuga ngo nahantu hatoyi cyane, niki bacita kandi ngo ni igihugu cigisagara. No kuvuga ngo igihugu cyose kiri mu gisagara kimwe. Singapore ni gisagara kandi kikaba kiba n'igihugu. Ni nkuko bavuga bati Bujumbura mbwa kikaba igihugu. Numva nta ntara zibaho, nta ruguru, nta hantu bagiye kure, naho nyene abantu bose abana ahantu hamwe. Ni igihugu gitoyi ariko kandi kirimo n'abantu batari benshi. Muguravye uburinganire bw'iri gihugu kingana, ni gitoyi uravye paraporo y'abantu babaye. Uko ubariko baraba hafi 6 ni 5 n'abandi barenga gatoyi, aho icya kabiri cyabo n'abanyamahanga baza gutemberaho, baza gukoreraho, ariko batari by'ukuri baho nyene bakomoka aho nyene muri Singapore. Kindi muzi nuko muri Singapore ni igihugu kirimwo novuga cajemwo abantu bavuye mu mico itandukanye. Harimwo abashinwa cyane, harimwo abavuye mu bihugu vya Korea, hari bavuye mu bihugu vya Malaysia n'ahandi. Rero hari novuga ubwoko canke imiryango itandukanye yaje. Cyane abashinwa nibo benshi cyane, bashaka kuri 73.4%. Hakabamwo abava muri Malaysia bashika kuri 13%. Hakabavamwo n'abahindi bashika 9%, hamwe n'abandi bava mu bindi bihugu bitandukanye, n'abirabure bariho bashika kuri 3%. Rero abo bantu bose barabana kandi ubaravye urabona ko badasa, ntaho bahuriye, mugabo barabana mu gihugu kimwe. Ni igihugu n'amadini, harimo amadini menshi. Ya mbere ni ya cyane ni Buddhism, no kuvuga bizera vya Buddha. Hanyuma urabona harimo kandi abakristu nabo nyene ni benshi, kandi harimo n'amashengero akomeye cyane. Ico gihe nagiye kuramutsa ishengero rimwe ryitwa God Heart Church, kandi hakaba n'andi mashengero azwi cyane nka New Creation. Nagiye kuhatembera ry'umukozi w'Imana yitwa Joseph Prince, aho ubona hari abantu ibihumbi n'ibihumbi baza gusenga kwa Mungu mu ishengero nini cyane gose. Rero urabona ko hari amadini atandukanye kandi bose barubahana mu bwo butandukane bwabo.
ikintu rero nagombye kugira ngo mfate umwanya kuvugana no kuganira gatoya ku bijanye na Singapore cage kirantangaza n'uburyo cateye imbere. Kiri mu bihugu biteye imbere cyane gose. Uravye ico gisagara conyine n'amagorofa, amazu yubatse neza, ahantu hasa neza kuvuye kuri aeroport. Ndumuntu ngenda cyane mu bihugu bitandukanye ku isi, aho usanga ngenda mu bisagara vyiza bizwi nka New York n'ahandi, ariko noshaka kugira yuko aeroport ya Singapore gushika uyu munsi kuri jewe niyo aeroport ya mbere nziza amaze kujamwo. Isa neza turetse yuko ari nini ariko kandi isa neza. Rero ukabona ico gihugu abantu bava hirya no hino ingenzi zari nyinshi cyane kuza kuraba ico gihugu, ariko kandi n'igihugu nyene bwacu nyene cubatswe. Uravye mu gisagara vya bizu birebire cyane duramo tubona mu bisagara bikuru nka za New York. Ego c'est vrai New York kumbure ni byinshi kandi birebire cyane, ariko Singapore ni vyiza cyane, biracari bishasha. Uravye amatrain yabo ni mashasha ameze neza gusumba tubona Londres canke ahandi hatandukanye. Urabona yuko ni igihugu giteye imbere kandi atanduru nyinshi kandi ateye imbere mu mwanya muto. Rero nagomba ngo tuvugane gato imbega nibihe bintu bikuru vyatumye igihugu nka Singapore gishobora gutera imbere. Mu mwanya namazeyo wabaye umwanya wo kuja mu ma musée kugira ngo ushobore kuraba kahise mbega igihugu cashitse ahagute ku buryo umwanya wose umutangaro. Bwa mbere murazi yuko kiri nibaza ko ico gihugu ca mbere gifise isuku byinshi kwisi kubera ko ibintu byose bisa neza, hano hose hateye ibiti, nta muntu atumucafu hasi, nta kintu. Urabona nyine isuku riboneka utashobora kubona mu bindi bisagara kumbure bimwe bisa n'ibiteye imbere cyane washaka kuva imyaka myinshi. Rero Singapore mu myaka ya 50 cari igihugu kiri inyuma cyane gose. 1950 cari igihugu kiri inyuma, cace mu gukolonizwa n'abantu benshi batandukanye, n'intambara zageze haza abongereza barakolonije abavuye muri Pays-Bas canke muri Holland, abashinwa. Harabaye intambara zitandukanye ziza kugira ngo zibuze ico gihugu gutera imbere. Agahugu kari gafatanya na Malaysia ubwa mbere cyane nk'igihugu kimwe nko bavuga ngo Urundi Rwanda, mugabo nabo bari bafatanya na Malaysia, hanyuma baratinda baratandukana. Rero batanga kurongo ubwigenge bwo gushiraho inzego zo gutunganya igihugu cabo mu mwaka wa 1959. Niho batanga kuvuga ngo baratangwe kuronka abarongozi vy'ukuri bava muri Singapore, batangwe gushiraho uburyo bw'ingene batunganya intwaro yabo. Mu bijyanye no kwikukira, ego barikukiye ubwa mbere kubongereza, mugaho kugira ngo kwikukira gushitse aho bavuga nyine ko ari baronse independence ikwiye mu mwaka wa 1965. Murazi ko Burundi bwikukiye mu mwaka wa 1962, ariko Singapore ni inyuma y'imyaka nk'itatu. Rero n'inyuma yaho uravye imyaka 70 bara abantu bari kwacamuza bugoye. Urabona ko amazu yabo yarake amazu y'ivyatsi, baba ahantu mu mazi, bagenda ku makinga, aragahugu gasa nakananiwe kwibagiwe. Ariko rero bamaze kwikukira baca barashiraho uburyo bwo gutunganya igihugu. Haza premier ministre, igihugu gifise umukuru w'igihugu president, mugabo president n'umuntu aza gusa nk'userukira abanyagihugu, mugabo nta butegetsi afise. Ufise ubasha ni premier ministre canke mushikiranganje wa mbere. Rero hari uwaje rero muri ico gihe yatanguranye muri ico gihe twikukira yitwa Li, niwe yazanye vy'ukuri impinduka ifaditse. Ikintu ca mbere ugiye kuraba ubona ko yashizemo inguvu cane n'ubukuru bw'amategeko canke kuganza kw'amategeko. Mugabo kindi kumbure gitasa n'uyu munsi kitaroroha cyane muri Singapore harimo novuga intware mu kazo, kubera ko itegeko n'itegeko kandi urirenganye mu guhanwa bahana nabi. N'uyu munsi racahanisha inkoni. Ico gihe vyari bikaze, mugabo n'uyu munsi iyo utaye ikintu hasi, iyo urenganya ukoze ikosi ryo ryose, imbere yuko baguca amande y'amafaranga, naho bava mu kihe gihugu gikomeye ku isi, baranza gukubita inkoni, banza gutwara kuri polisi aho kubita inkoni. Rero byarazanye discipline nyinshi cyane muri ico gihugu. Ego iyo hari mu kazo ntihabura abantu babara, abantu bigera ko ingaruka mbi, ariko vyatumye baba abantu bafise vy'ukuri urutonde rwinshi, bafise urutonde rwinshi, ariko kandi rugoroheje utavyumva. Nta modoka za polisi zirukanka zivuza induru nyinshi canke iki, mugabo nta muntu yubahuka gukora amakosa. N'uyu munsi aracahanisha ibihano bigoye,
nk'ubu bagufashe uri kudandaza urumogi cyangwa amadroge urahanishwa igihano cyo gupfa barakwica. Hari ibintu bimwe bimwe biza kononera abantu bo gushika ubu baracabihana mu buryo bubabaje cyane gose. Rimwe urabona nyene ko bigera ahantu bigasa nk'ibikandamije abantu, ukabona yuko badafise umwidegemvyo bari bifuze kuba bafise, ariko igihugu naco kiba giteye imbere cyane gose. Uravye nk'ubu kubijanye n'ivy'amafaranga, kuvunja amafaranga, ico gihe nariyo utanze idolari y'amanyamerika 100 baguha idolari yabo ko nayo nyene itwa idolari yo muri Singapour baguha 100 n'amafaranga 3. Numva ngo bishaka kungana n'ay'abanyamerika. Rero barageze kuri urugezo aho begeranye. Urumva uravye ibihugu vyo muri Afrika bitandukanye ingene amafaranga avunjwa ku madolari, cumva itandukanirizo risanzwe rihari. Uyu munsi uri kuraraba mu bijanye na bimwe biharuro bakunda kugira muri banki mondiale kwerekana ubutunzi bw'ibihugu canke ivyo bavuga nka Jean ya PIB, ubona ko bageze ku bintu ku mafaranga arenga amajana indwi y'imiliyari z'amadolari, mu gihe nibaza ko muri kino gihe twebwe no mu Burundi turi hafi imiliyari 12. Ni igihugu cateye imbere cyane mu mwanya mutoyi. Rero ikibazo umuntu aca yibaza vyagenze gute kugira ngo kive inyuma, kuko uravye mu biharuro cyangwa karaba mu nyifato z'abantu ugereranije mu myaka navuga y'igihumbi n'amajana 970 inyuma yaho nukuri Singapore yari kure cyane yaho Burundi buri uyu munsi canke bwari buri inyuma, ariko uravye uyu munsi aho bageze bateye imbere mu mwanya mutoyi. Rero ni giki cabafashije je na ibona genda ndabona rero ni ibintu novuga ni ivyumviro vy'iwanje, sinzi ko ari byo nabonye ari byo, hari byo bandika umuntu ashobora gusoma, mbwa mu bintu nashoboye kugerageza kwiga ko icambere cabaye ko itegeko ni itegeko canke la loi c'est la loi. Donc ivyo nta mwana n'ikinono, nta Jean agenda fani kinana kandi umutegetsi canke jewe murabona ringe nambaye ntibampana cyo kimwe n'abandi batambaye kamambiri. Itegeko ni itegeko kandi rije ni ku muntu wese. Iyo umuntu agize akantu rero gatuma kononera igihugu cose mu mwanya mutoyi ahanwa nabi, kuko bamufata nk'umwicanyi yononeye ubuzima bw'igihugu cose muri rusange. Rero nako abantu bafise ikino kwita itegeko iri bayitegeko cyazana ikintu cyitwa discipline. Rero ivyo ndabira mu buryo bw'igihugu, ariko kandi ushaka kureba ku buzima bw'umuntu no mu buzima bw'umuntu nuko bimeze. Hari abantu bashaka kugerageza kwibaza ko ashobora gutera imbere n'ingoga, ashobora gushika kure aca mu nzira zidatunganya, aca mu nzira zitafise umurongo. Ugasanga bamwe n'abasenga baremera ijambo ry'Imana rirambwira ati ibintu meze gutya, mugabo agaca ku ruhande agakora ibinyuranye akitega ko ashobora gutera imbere. Urashobora gusa mu bigaragara nk'uko ngo bateye imbere, mugabo hari kibuze. Rero ikoraba mu bihugu byinshi muri Afrika, ikibazo nyamukuru dukunda kugira nico nuko tugira amategeko meza ava. Je namagereza gusoma mbanda kurikirana cyane iyo ariko hashibwa amategeko mu gihugu cyane nk'ibwirizwa shingiro, ndagerageza kuritahura cyane igihe cyose ko yashigwa muri 2018 ariko rasura mu ibwirizwa shingiro nageze gukurikirana kugira ngo ndabe mbega amategeko atunganywa gute. Ugiye kubireba muri rusange antuka 90-80% tuba dufite amategeko meza cyane, mugabo hari ushika ahantu ukabona yuko umuntu ingena meze n'uwari we n'ahava niki arashobora kuba hejuru y'amategeko. Ugasanga itegeko yafashe umwe mugandi rifashe uyundi. Ugasanga iyo hamaze kuba ko kantu rero niho hatangura kuba kusumbasumbana kw'abantu, bigaca bizana ikibazo. Je hano nshika vy'ukuri nkabona yuko kora ko gusa ingenenje banzi canke imodoka mfise canke iki, kona ko ari uburenganzira ndonse uyundi muntu ataza kuronka, kandi twese turi munsi y'ibwizwa shingiro rimwe, amategeko amwe. Kora gusa ingene umuntu akuravye mu maso. Hari abantu ushobora kubona abantu bagiye kugura ikintu baratonze ku murongo. Biraryoshe kubona ko muri kino gihe kama abantu batanga kumenyeza gutonda ku mirongo haba ku mabisi n'ahandi. Mwoga zone umuntu haraje kora ko gusaba muzi yitwa nk'umutegetsi canke yambaye impuzu kanaka aciye aca ku ruhande, aciye arengana kandi umengo ni bisanzwe. Kana umuntu ari kuri boutique, umukozi aje ni kamambiri ariko arasaba ikintu uri ko yadandaza ku boutique, haca haza umuntu ari mu muduga ntarinda no kumva iwe ko aravugana, ahagara no kwibarura akavugira hejuru kumbwira ngo agacaciramo n'umuntu yari ko aravugana nawe, kumengo uyo muntu umukozi ni umuntu muto nta gacira afise. Rero nje nibaza ko ico kintu ni kintu gituma igihugu cyose ibihugu byose bitera imbere, kiretse imyesura abantu bakeye gusa bateye imbere abandi bagasigara inyuma ari benshi. Ikintu cyo kwitegeka ritegeko kuvuga ko itegeko ni ku bantu bose, kandi
uba umwana w'umukuru w'igihugu, uba umuntu sinzi ari azwi ko yakora mu kimupira wa mbere, niba buri umuntu uvuga uti jewe hari ico namaze, hageze ku itegeko abantu bose barangana. Rero ico uribonye kitariho kirakunda guteza ibibazo cyane bijanye n'iterambere, ariko kandi no mu buzima bw'umuntu mu giti ciwe, ku giti ciwe adafise ivyo atinya, atagira ivyo yubaha, tavuga ati aha ndenganya amabwirizwa nzoba ndiko ndonona. Urabona yuko atakigenda mu buzima byo gutera imbere biragorana. Na Bibiliya tubwira neza ngo ibi vyagezwe ni wabishira mu ngiro ngo uzoheza gigwa, ngo ariko nutumvira ivyagezwe uzoronka musi y'umuvumo. Ariko urasoma mu gusura mu vyagezwe canke Deutéronome chapitre 28 baravuga ku bijanye n'umugisha n'umuvumo. Ni kibazo gihagaze ku kumvira cyangwa kutumvira gusa. Na Jesus yari ngaha kwisa ariko arigisha aravuga ngo urumva aya majambo ni wayumva ntuyashire mu ngiro ngo uzosanga umuntu yubatse inzu iwe ku musenyi. Mu yandi majambo nihazi ikibazo, nihazi ibihuhusi bizobomoka kubera ikintu washize mu ngiro amajambo wumvise. Rero abantu babayeho ugasanga nta kintu na kimwe kibazana ko bose bumva ko bari musi y'itegeko rimwe y'ukungana musi y'amategeko. Barashaka kubaka ibintu ukasanga inzu yubatse ku musenyi, mugabo haje gahuhusi gatoyi byose irabomoka. Hari abantu usanga ivyo ariko arakora mu buryo bwo gutera imbere buhagaze ngo urumva ngo ujya n'umwana wo kwantuze ngo apfana ikintu nanaka, ngo urumva ngo iyo afise umuntu w'incuti y'umusoda w'umupolisi cyangwa umuntu kanaka naho mubaza akakubwira ngo urumva rero jewe ngurabaza ngo ivyo kwantuze kugira gusa agira uburenganzira adafite uburenganzira. Cyangwa ugasanga umuntu abantu bagiye kurangura mu isoko imwe, umwe arafise uburenganzira bwo kurengana atari shikori, undi nawe yarishe amafaranga menshi, ugasanga bagiye kudandaza umwe acahomba undi nawe akironkera inyungu. Rero iyo hatariho kuba vy'ukuri mu buryo buvuga ati itegeko n'itegeko rubahirizwa ku bw'abantu bose, naho uza witwande naho uvuye he, nta byo guca imbere y'abandi, ntaho kumva ko mengo urafise uburemere n'agaciro gasumba abandi, biragora gutera imbere. Je Singapour ikintu nabonye nta muntu yoza vraiment ngo gukanga aravuga ngo urumva ngo arakomeye arashobora gukora ikosa ngo arengane. Ubwo nyene ni igihugu barateye imbere mu technology, bobo nta bindi birebire n'amakamera ahantu hose. Amakamera yose ni yacu rubanza, urumva aho uca hose kwibarabara ryose ucako hari ahantu uri kuraba filme. Natangarutse kuri aeroport nta muntu wo muri PAF ubona bijya tubona byo baje kuri PAF ngo azo gusinyira muri passport. So tabarundi bo kumva nta na visa usaba, urashika winjiye imashini ikakubaza ugashaka ki passport yawe ukarengana ikagufotora mu maso. Iyo foto yawe aho uza kwinjira hose ne mu mangazini uza kuja amakamera aza gutora uwo muntu wari. Nagiye kwibona ngiye gusohoka ugiye ugashaka passport yawe ku mashini kikwereka ibintu byose waguze, gacha gufatira amataxe yose wari warengejeko bagaca bagusubiza kuri aeroport. Donc ivyo ni igihugu kiri muri ubwo buryo, urumva usanga basanga warenze ibwirizwa canke itegeko. Ntavyo kuvuga ngo je ndinde. Ico ni cambere nabonye gihambaye. Ica kabiri, kubona igihugu cyose kiba mu gisagara kimwe, ingufu zose ziri hamwe, abantu bose bashinga ingufu hamwe bagakorana bari hamwe. Rero kuraraba quelque part mu bihugu bimwe cyane byo muri Afrika usanga dufise amaetandu manini y'ahantu hagutse, abantu ntibanyamigendako. Usanga umuntu aba mu nzu yiwe ahantu ku musozi afise isuka wenyene ni waza kurima, arima vyose, arima ibiharage, arima ibitoke, arima amateke, arima sinzi, kandi ariko abirindira kugira ngo azoshoye kubaho wenyene. Rero ugasanga ingufu zitari hamwe. Murabona nka je ndiko mvugira ngaha ndi mu gisagara ca Bujumbura. Rero igituma hariho amatara two turakoresha canke hari amazi mu mazu, nuko ko abantu begeranye. Urumva urutsinga rumwe ruragaburira abandi benshi, canke tuyo iragenda igaha amazi abantu benshi. Mugabo ugenda ufate nk'umanutse abameze kumanuka ibugarama, murabajya amazi ari kuri rya misozi, bajya abantu naho uri umuntu ukomeye naho ushobora gihugu itunze gute, nibazoronka amazi bose, bashobora kuronka ibarabara ryo bose, ishuri nshobora kurizanira ku rugo rw'umuntu umwe wese. Rero kubana hamwe mu gisagara kimwe vyorosha ubuzima, bituma ingufu zija hamwe, abakora bakorera hamwe ko barafise ingufu. Ikindi naco bazishize hamwe baca batezanya imbere n'ingoga. Ikindi naco babegeranye barasangira ivyo bafise, ari ishure riri hafi kuri bose, ari amazi yabatanga yabaha bose. Rero iyo abantu batabana mu bisagara, ndavuga ngo bari kumwe aho babanye kumwe kuyunda ata metero nyinshi zihaciye, biragoye ingene bashobora gutera imbere. Cyage murangeza nkavuga ni je ndakunda gukorera ruguru cyane mu Burundi, nkagenda afata imodoka ukagenda ugaca ukaraba imisozi, ukara uriya muntu abakuru uriya musozi ujya muntu naho twa twifuza kumufasha gute nk'igihugu zo mufasha gute,
ntushobora guca muri iyo myonga ngo ucishe yibarabara ntazoshikirwa n'ikaburimbo kuko nta kaburimbo ry'umuntu umwe ribaho ntuzoshobora genda ngo mushikirize internet kumbure yo iraza n'umusimengo wa Elon Musk yaravyoroheje abantu bashaka kwicisha mu kirere mugabo nawe kugira ngo aze kuza kuronka amafaranga yo gushobora kugura antene wenyene ntibikunda mugabo iyo abantu bari muri community abantu babana hamwe abantu bashobora kuza ati barahanahana urutsinga barahanahana amazi barahanahana barashobora guhurira hamwe ku ishure niyo bagiye gukora bakorera hamwe biroroha rero kuba igihugu cyose ari gisagara biroroha cyane bica byoroha cyane kuko bice bituma abantu babahana hafi na hafi bagashira hamwe ingufu hama bagashigikirana kugira ngo bashobore gutera imbere rero nicyo gituma mvuga nti iri kuraraba ubwa mbere hoho kubijanye n'umuntu giti ciwe je mvuga nti mu buzima je sinibaza ko ari umuntu ashobora gutera imbere ari nyakama uvuze ngo urumva ngo je ndashaka kuba ndi jenyene nicyo gituma nk'abaje abantu bikunda ugasanga imvugo umenga ibintu byose yovyegeranya ku izina ryiwe wenyene ari ahantu ushaka kuvuga ati bunu bujuju kuri umuntu wese ugira ngo ashobore kuba umuntu atembera atsa ko ari mu kibano atsa ko afise abantu basangira abantu babana abantu bafite icyo bahuriye ko abantu bafite ivyo bakorana je muzi ndarabikorwa ndiko ndakora iyo ngerageza kumana vyumviro vyiza gusa ngerageza kubikora kugira ngo ngerageze kuba umuntu atembere gwiti cibande je nyene nta kreshira hamwe ngo abantu duhurire hamwe canke murongozi mu bishengero ngo abantu duhurire hamwe tusangire nta kimusha gushika ko muzi muri una atahorenga rero umuntu wese ugira ngo ashobore gutera imbere atsa ko ari kumwe n'abandi il faut être dans une communauté il faut être solidaire avec abandi bantu ko iyo kuravuga ngo jewe giti ciwanje je nyene hari ahantu utarenga imana yaremye abantu kugira ngo babe dans une communauté babe solidaire rero n'igihugu rero muri rusange ushobora gutera imbere y'abantu bari éparpillé nukuri je gihe namangerageza kumva je muri 2020 retoze mu kandida batwara igihugu muri 2020 turatanga mu mwaka wa 2020 mutari mubizi mugana retoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uwigenga twaragenda muri ko muragenda kuvuga imigambi ukageza kuraba ukumva umuntu aravuza imigambi ngene azoha amatara abantu bose mu Burundi kumigena yabwira ati je nzoha amazi abarundi bose kuvuga ati cyukuri atakubesha kurimwo abantu baha insinga gute n'ibihugu vya mbere biteye imbere ku isi urinze uja kwibana wenye nukuri umutunzi uyimbira amazi mu kuzimu ukironderera i groupe electrogene canke ingene ukire umuyaga nkuwa wiwawe abantu baza kwibana ruko ari abantu bahejeje bafise uburyo bukwiriye ariko ugomba gutera imbere ku bakiri bato abanyeshure bagomba kuronka aho baba hatoyi hagereranye n'ivyo bahejeje gukora ni vyiza ko abana n'abandi ugasanga abantu bagenda bevoluwa ugasanga barashobora kubana hamwe ico ndakira ko mu kanya rero muri Singapore kubo kubana hamwe si abantu benshi bakaba miliyoni 6 sinke mwaka kandi kubana mu gisagara kimwe biraboroheza cyane gushobora gutera imbere ndavuga nti nk'ibihugu bimwe byo muri Afrika jagi ndaba nk'ibihugu bibanye ngaha ugasanga igihugu ni incuro 80 akanga hu Burundi ugasanga umuntu ari hariya na hariya mugabo umwe wese ari games ugasanga ari ahantu mugakwe kiwe abantu ni bakibabana hamwe no mu Burundi niko bishanga usanga bimeze mu je navuga nti no mu Burundi wana nkubagize intara nka zitanu byari byoroshye ko abarundi bose baba ahantu hamwe hatanu canke n'imiburi ku makomine kuvuga ati abantu nta muntu yibana wenyine mugakwa hari ahantu turaharima hari ahantu turakora ibintu bitandukanye hanyuma tugasubira tugahurira ahantu kwitaba abantu bose baba vyoroshe ko bashinga uvu hamwe bagakorana mu gutera imbere rero muri Singapore nabonye ikintu cyo kubana mu gisagara cara kintu kiri très intéressant cyane cagatatu nabonye cankoze ko cyane ko ndakurikira kubijanye na histoire ye muri Singapore ningene bashize inguvu cyane mu bikorwa bakorera hamwe byo kugwiza umwimbo canke cyo no kwita le côté ko batankuzana ikintu cya forme ya industrialisation batankora ibintu bito by'amaboko gushona impuzu gutangura gukora utuntu uravye mu bisi ya mbere batangura ama industry yabo yakora ingwa ziyazo kwandika ku kibaho uduti two kwica imibu kunazo baba ahantu hari ivyatsi vyinshi n'imibi myinshi twa duti tubaratubona dutomeka tukatuzunguruka dusana vert sinzi ko mugeze kuducomeka mu dukoresha kwirukana imibu burya bari mu mindisi ya mbere batanga gukora utuntu nk'utwo duto mugabo ugasanga badukora ari benshi kandi badukorera hamwe kandi badukorera rimwe bagaca basohora ibintu byinshi arafa hanyuma bagaca batubashira ku isoko abantu bagaca bagurisha kubera ko begereye hafi rero y'ahantu amato yashobora kuza akabitora akabitwara hirya no hino ku isi bakora ivyo nyene bibiriti kinavyukana kuri ruguru tugura ikibiriti twatsa ko mwami nta kibiriti vraiment ci Burundi twagura wasanga kibiriti kivuye mu Bushinwa mugu kibaza uyu munsi wibaze nko mu miliyoni 12 z'abarundi umyampi ikibiriti yatse ingene ingana
n'imiburi nyeka n'imiburi umva ushobora kwatsa umwampu mukanka ukatsa wa kabiri ndabuze nk'imiliyoni yanka 70 imyampi yakijwe kugira bacane mu gitondo uyu munsi ukibaza umuntu yari ko arabidandaza nawe bayunguka ifaranga rimwe ku munsi umwe bayinjije amafaranga na gute rero ugasanga bakorera hamwe bakagwiza umwimbu hamwe bagaca bibafasha gushobora gutera imbere uko uraraba industry zabo zatanguriye ku tuntu duto gutora inyishu z'ibibazo basanzwe bafise baratangura gushiraho ibintu byo gushona cyane guproduce impuzu bagafuma korera andi mashiramo yo hanze aza kubaha nk'ahantu bashobora gushona hari amashirahamwe menshi yo mu bihugu byo hanze ndanazi impuzu usanga agenda gukorera agenda gutuma ahakaza abantu mugabo atari bo barinze gushamo amafaranga nakarone nibuka ko n'ishati nambaye nayiguze mu shirahamwe rimwe ryo kudandaza impuzu nzi y'abantu nyene yayitwara ndamuzi twageze kuganira ambarira ati twebwe abantu bakora izi impuzu bari mu bihugu vya kure vya Malaysia nyene za hehe bajya abantu mu Buhindi baragenda bakazibakorera bakababwira akaha umutahe bakazikora bagaca bazizana bo bagaca bazishyira ku isoko ku isi yose rero ivyo usanga rero ari abantu main d'oeuvre yo gukora ivyo bintu bakorera amashirahamwe akomeye ku isi azwi hanyuma bakazimbuka ko uhaye umuntu nko Londres kugira ngo afate imashini yo gushonera umuhemba ngaha amafaranga menshi mugabo uci ufata ayo mafaranga ukayahemba umuntu mu Burundi ariko mashini ariko arakora wewe icashinzwe no gutera igifungo gusa undi nawe ashinzwe gukora ukuboko undi nawe ashinzwe gusiga irangi impuzu hanyuma bagatwara ku masoko mpuzamakungu cyo bitera imbere rero abantu usanga kenshi dukunda kwiyumvira ibintu byose bizobanza kuva mu mutahe wacu bigarukire ngaha hari amashirahamwe akeneye abakozi gusa gasanga abantu bakiri bato ni benshi bashobora gukora mu gwiza umwimbo rero muri Singapore imisi ya mbere baca bavuga ati okay twe turafise abakiri bato reka baje mu kazi mugaturondere amahinguriro mpuzamakungu akeneye abantu bakora bazimbutse babakorera ibikorwa hanyuma abo bacu baronke umushahara baronke amafaranga yisununuye kandi bashobore kuronka akazi ari benshi mu mwanya mutoya muraza nk'ibigo barimo abashomeri benshi ukavuga uti okay nihe shiramwe ishobora kuza rigakora iki kintu umwami w'ikibiriti nayo kibiriti ushobora guhakaza abantu bangana gute kumbura umwe ashinzwe iki undi ashinzwe iki kumbura ni societe yo hanze mugabe ikeneye ahantu bizimbutse kugira ngo bashobore gukora rero Singapore kiri mu bintu byabateje imbere cyane bituma bashobora gutera imbere byaci bituma rero n'uburyo bwabo bwo kugira cyo n'ikindi kintu cyakana agomba kuvuga uburyo bwabo bwo gutenganya amashure bashize ingufu cyane mu bintu by'imyuga Avuga ati twebwe ntavyo kuza kwiga ibintu byinshi byo kuba ba intellectuel gusa bazi igifaransa n'icongereza bazi enseignement general avuga ati twe twiga gukora ibintu by'imyuga amashuri y'ivy'imyuga yaciye ashigwamo inguvu aho usanga mu mwanya mutoyi gusa aya mashuri yashizemo inguvu akazana akigisha abantu bazi gukora ibintu bifadika umuntu ashobora kuvuga ati je ndashobora gukora agapande ki microphone hanyuma nterateranye gushikaho bizoshobora kuvamwo ibintu bifadika rero bashize ingufu cyane ku mashure yo gukora ibintu bakeneye d'abord kandi bashobora kudandaza ikindi nabonye cyashoboye gutuma Singapore inyaruka gutera imbere cyane ni ikintu bashyizemo ingufu kijanye n'ibintu by'amazu baravashe basambura amazu yarahari kera bacavuga bati reka twubaka amazu aho abantu babana ari benshi igihugu cyacu ni gito tuduze amazu yose ave hasi aduga hejuru hanyuma abantu bashoboye kubana hafi kandi duha akaryo yuko umuntu wese aronka inzu ku buryo muri Singapore nyakandi umuntu umujene agiheza ishure afise dura kuronka inzu ibegwiwe ifuma location vente azogira igihe umunsi umwe izohinduke gwiwe guva ku muntu akenera icumba kimwe kukenera ivyumba bibiri gushobora kugeraho afata inzu ikwiye ishobora kubona umuryango aho usanga umuntu atari ko ariyumvira gusanga mbega nzoronka amafaranga yo kugura parcelle Bujumbura birazimvye mbega nzoronka amafaranga gushobora kuzoronka isima muga hari abandi babitunganije yavyubatse ntibinda guca kuri wewe ngo wiyumvire ngo bamaso bawe mugiye gutunganya ivy'inzu yawe ugasanga uzomara imyaka 40-50 tarubaka inzu bo bagerageje avuga ati reka tukubake mu buryo bw'igihugu hanyuma abantu bose baze bakotesha inzu bashobore kuyigura tumvise ko nagiye vyigeze kuba mu Burundi ugasanga ari amakati amwe numva nk'amakati ya Jabe amakati ya Mutanga Sud hari amakati ya Tande za bita Ecosate za Musanga naye umengo abantu baba mu mazu avuga ati iyi nzu yari location vente muganda yageze ahanda yishura nari umwigisha muri primaire mugabo narageze ahandira bagwanje
ariko nk'ubu je ndigishugaruka cyane ushobora kubaza umujene ngo ati nijyari bibaza kuzofisa inzu yiwawe nta n'ivyarobota n'ivyo yumvira kubwira ati ndavye passé Bujumbura ngene kugwa ndavye amafaranga yo kubaka ingena ngana je no banayegeranije ryari mugabo iyo abantu babana mu kibano la communauté nico ifasha nyagujya ko muri assurance abantu bose bari ha assurance y'imodoka mugabo iyi modoka imwe igize accident ikikogwa n'ingoga kubera iki ko abantu bose barakotije ejo nibashika baze gukoti ahandi naho bigenda uko nyene donc c'est très important ko abantu bagerageza kuronka aho baba heza akavuga ati turafisa dushobora kuba turi stable nta mutima uhagaze nta maruwaye yaguma duga kumanya ateye ubwoba reka dushiremo ingufu dukore hama dutere imbere turihe amazu dushikaho ashobora guhinduka ayiwacu numva navuga ibintu byinshi kuri Singapore nibaza ko dusohoka iganiro kuri Singapore narakunze uri kuraba ingene abantu bameze abantu barubahana nta bintu byo kumva ngo umuzungu n'umwirabure canke ngo fagomba gusuzugura mugabo harateye igomwe nantu abantu bose usanga aho baba hari amashugwe hasa neza hari isuku hari discipline ego niko rimwe natera n'ubwo mugabo urabona ko abantu batera imbere mwanya mutoyi gushikaho rero abanyamitahe baza Razi ikintu agomba kurangiriza ko nika abantu bakunda kuvuga ngo urumva ngo turakeneye nk'abantu bashaka kuza abanyamitahe mu bintu bicanke biriya ndabizukuri umunyamitahe ari bintaraho icambere nuko itegeka ritegeko aziti hari umuntu aza guca ku ruhande y'itegeka rirengana umunyamitahe wose ashatinya avuga ati jewe jo nkashira amafaranga yanje jenze usanga undi yanciye ku ruhande byansinge n'ibishobora kugenda donc il faut ko habaho ico kintu yaba ibintu bitandukanye bishobora gupermettre yuko abantu bavuga ati ibintu byanje biri sécurisé nashobora kwa avance rero nivyo kwa rugendo shure gwanje go muri Singapore nifuje kubaganiriza kuko ndavyumva biradufasha kumburesha bako narihenze ivyo nabonye ushaka kunyonganira ariko navuga ngo igihe cyose tugiye mu rugendo ni vyiza yuko umuntu ico yize akibona amagishira mu ngiro je ndagerageza aho ngeza mu byo nsanzwe ndimo ariko nibaza ko nundi wese muri ibi vyigwa turetse ku rwego runini y'igihugu mwese ashobora kuramo icigwa gishobora kumufasha mu kazi kiyo kamisi yose mu vyakora kugira ngo ashobore gutera imbere mwakoze rero kuri uyu mwanya wanyu mwampaye kuri kino kiyago tugiraniye mwese duregira commentaire katanga ivyumviro canke mugashikiriza n'icifuzo c'ivyo twoganira ko mu ubutaha asaba kwibutsa nimba ari ibibazo mufise baraheza bakashirako inimero ya telefone canke ivyo mushobora guca kugira ngo mumenye dushobore kumenya ivyifuzo vyanyu kugira ngo ikiganiro kizogira akamaro ku buzima bwa benshi imana ibahezagire mwakoze cane tuzosubira